Nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa kabiri igenekerezo rya 26 z'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'ibihumbi 2023. Ndakwipfurije kubandanya uraruranirwa no kubandanya uragira ijoro ryiza. Ba bantu 20 barwa mu gitero c'abitwaje ibirwanisho bafubanywe iteka. Mu nkuka ya misa yo gusabira abo bahisi icegera c'umwepiskopi mukuru wa diyoseze nkuru ya Bujumbura Anatole Ruberinyange yasiguye mu majambo akarisha ati kwica ni ikibi kibishe uwishe aba yiteye umuvumo. Amaraso yasesetse aha mu Burundi ni menshi, ndasavye amaraso ntasubire guseseka kuko yasesetse arakwiye. Aho hari mu gisabisho co kubasezera irya nyuma cabereye muri paruwase Gatumba kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 26 Kigarama 2023. Abo bishwe bari bagizwe n'abana 12, abakenyezi 3 n'abagabo 5. Bakaba barishwe n'umurwi witwaje ibirwanisho wazananye ku rubibe Uburundi buhana n'igihugu ca Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo. Hari kw'igenekerezo rya 22 Kigarama 2023 muri zone Gatumba imutimbuzi. Mw'itangazo leta y'u Burundi yasohoye yateye ivyatsi ubwo bwicanyi, irahoza imiryango yabuze, ikaba kandi yarasavye abarundi kuguma barikanuye mu gukomeza amakomite y'umutekano. Mwomenya kandi ko umurwi urwana wa Red Tabara mw'itangazo ryawo wemanze ko ari bo bakoze iki gitero. Ibi birori bikaba vyari vyitabwe n'abantu benshi harimwo n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rirama. Nayo leta y'u Burundi ihejeje gutangaza ko igiye gushengeza abakoze ubwicanyi bwabereye kuri uwo mutumba wa Vugizo muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Hari mw'ijoro ryo kuwa 22 Kigarama 2023. Ubwo bwicanyi bwahitanye abantu 20 nk'uko vyatangajwe na leta y'u Burundi. Umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano yabivuze kuri uyu wa kabiri bariko barashingurana iteka abo bahisi. Martin Teretse akaba avuga ko kwica abana bakiri bato n'abakenyezi hari iterabwoba ndetse ko hari icaha c'agahomerabunwa. Mw'ijambo ryiwe yibukije ko intambara yahagaze mu gihugu. Icariho c'umwungere wa diyoseze katolika nkuru ya Bujumbura yasavye ko ivyabaye bitosubira. Anatole Ruberinyange akaba asigura ko inyishu y'ibibazo biriho itazokwigera ica mu gusesa amaraso. Musenyeri Ruberinyange aremeza ko aho abantu bari hashobora kuba amatati hakaba ukutumvikana, ariko inyishu ngo si ugukoresha igikenye canke umuheto. Ati inyishu ni ugukemura ibibazo mu biganiro, mu mwumvikano, mu mutekano ntangere. Abishe rero habona ko bandura umuvumo. Umuhari Red Tabara uvuga ko urwanya leta y'u Burundi wariyitiriye ico gitero bicishije ku rubuga rwawo rwa X, ariko wo wemeza ko wishe abasirikare 9 n'umupolisi 1. Nayo kandi inama nshingamateka yashize ahabona kuri uyu wa kabiri urutonde rw'ivyo leta yokorera ko kugira ihashe abanyuruza itunga ry'igihugu mu gihe baba batashoboye gutunganya ivyo leta yabashinze. Biri mw'itangazo ryasomwe n'umukuru w'inama nshingamateka rigizwe n'ingingo 9. Zimwe muri izo ni nko kubafata, kubategeka gusubiza ivyo bivye, bagahanwa ndetse bakanatangazwa ku mboneshakure ndetse no ku bibuga. Ibindi Gerase Daniel Ndabirabe avuga ni ukubaka ivyo bafise vyose mu gihe banse gusubiza ivyo bivye, kubabuza gukora ahantu na hamwe no kubaka uburenganzira bwo gushinga amashirahamwe yabo. Nayo kandi mu ntara ya Kayanza hari abagabo 2 bakora akazi k'izamu kuri paruwase yitiriwe Kristu Umwami iri mu gisagara ca Kayanza, bari mu minwe y'igipolisi kuva mu gitondo co kuri uyu wa kabiri. Mu gipolisi bakaba bavuga ko hari ukugira bakorerwe ko amatohoza. Ni nyuma yaho hari ikiziga c'umugabo gitowe mu mwonga uri munsi y'iyo paruwase ku mutumba Kirema. Amakuru hava kuri uwo mutumba akaba avuga ko mw'ijoro ryo kuri uyu wa mbere uwo yapfuye yafashwe n'abo bagabo ariko ariba ibikoresho vyo mu gikoni c'iyo paruwase.
hanyuma baramukubita. Urongoye umutumba wa Kirema aranegura iyo ngeso yo kwihanira. Diomede Busimbo akaba asaba abanyagihugu ko mu gihe bafashe umuntu bikeka ko icaha bomushikiriza abajejwe intwaro canke ubutungane. Nayo mu ntara ya Rumonge abarihisha amafaranga ku modokari 8 zunguruza abantu mw'ibarabara ry'igihugu inomero 3 Bujumbura Nyanzarake barategetswe kuri uyu wa mbere gusubiza ayo bari barengeje ku biciro vyashinzwe na leta. Uwurongoye igipolisi gikorera mu Rumonge yafashe iyo ngingo akaba avuga ko hari abari barihishijwe ibihumbi 15 kuva i Bujumbura uja mu gisagara ca Rumonge mu kibanza c'ibihumbi 7. Abandi basaba ibihumbi 25 kuva i Bujumbura gushika i Nyanzarake kandi harashinzwe ibihumbi 12,500 y'amarundi. Jean Baptiste Bigirumuremyi akaba avuga ko atansiguro ihari yo kugwiza na kabiri igiciro c'itike yo kwiyunguruza. Akaba asigura ko amazutu izo modoka zikenera yari karatangwa mu bisagara vya Bujumbura na Rumonge. Ahanura biyunguruza kuza baratanga amakuru y'ingene bariko bararihishwa. Uwarongoye igipolisi mu Rumonge akaba ashikiriza ko izo modokari zo mu bwoko bwa Kwasiteri zaciye zifatirwa ibiziranga kugira zitangishwe ihadabu inyuma yo gushikana abo zunguruje. Nayo mu bindi kandi nuko mu ntara ya Bururi hari umugabo bivugwa ko yafatanywe inkoho yo mu bwoko bwa pistole mw'ijoro ryo kuri uyu w'Imana ku mutumba Rutundwe muri komine Songa. Biremezwa n'igipolisi i Bururi. Yahagaritswe n'abasirikare bo ku kirindiro kiri kuri uwo mutumba. Amakuru ava Isonga akaba avuga ko bamwiketse ko baca baramusaka. Bayimusanganye ngo baciye bamushikiriza igipolisi. Uwo mugabo vyavuzwe ko akoresha akarangamuntu itari iy'ukuri. Amatohoza yakozwe mu gitondo co kuri uyu wa mbere yerekanye ko iyo nkoho yari yayivye intwazangabo mu gipolisi yakorera akazi ko mu gikoni. Nayo mu gusozera ano makuru kandi womenya ko muri komine Busoni hari abakutsakivi batanze ibibazo kubera bataronswa agashirukabute bica bitorwa n'abandi batigishije ivyo vyigwa. Twari twarababwiye inkuru y'abigisha b'abakutsakivi bo muri komine Busoni basaba agashirukabute kabo, aho hari bamwe bahisemwo guhagarika akazi. Abo bakutsakivi bakaba bavuga ko inyuma y'ikete ry'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu rivuga ko mu gutanga akazi ko kwigisha hazoza harashirwa imbere abakutsakivi hamwe n'abatwa. Bamwe baciye bagira umwizero ko bazoshikirwa maze basubira ku kivi, ariko hari n'abandi bo kw'ishure ryisumbuye rya Murore banse gusubira ku kazi batararonka ako gashirukabute basaba. Abo bakutsakivi bakaba bamenyesha ko batangaye babonye abandi bantu batanga ibibazo ku vyigwa batigishije mu gihe bariko basaba agashirukabute bataronse. Bagasaba ahubwo ko kongerezwa kubera bamara umwanya munini, ni ukuvuga amasaha 20 ku ndwi ku mashure maze ntibaronke n'akanya ko kwiyungunganya. Ni mu gihe bemerewe agashirukabute k'amafaranga ibihumbi 80 y'amarundi ku kwezi. Ikindi ngo nuko hoba amasezerano agenga akazi kabo kuko gushika ubu ngo atayahari, maze bigatuma ivyo bemerewe batabironswa. DCE Sirabahenda Gordier aremeza ko kw'ishure ryisumbuye rya Murore hari ibibazo vyatanzwe n'abigisha atari bo bavyigishije kandi n'amafaranga ibihumbi 80 y'amarundi y'ukwezi kumwe kw'icenda amaze gutangwa yahawe ababandanije kwigisha gusa. Akagira ati ivyo gukutsa ikivi bikorwa n'ababishaka. Iyo rero batabibandanije turaheza tukarondera abandi bakutsakivi babasubirira kandi bashobora kwemera agashirukabute babahaye. Tubajije umuyobozi w'indero mu ntara ya Kirundo, Mukapolona Lewokadia ntaco ashima kubivugako. Mwomenya ko gushika ubu abanyeshure bo ngaho i Murore batararonswa amanota y'igice ca mbere nk'uko vyemezwa na Mushimantwari Pascal arongoye iryo shure. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu.
ndagushimiye wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure, utegerezwa gusa kumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo sabone canke subscribe, urafyondako hama uba uduhaye intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza biba bivugwa irya nino mu gihugu cacu ciza c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu yandi makungu. Ugire ijoro ryiza.